Abanyagihugu bo muri komine Mugamba barakenguruka ni mu gihe muri iyo komine haheze amezi 6 huguruwe ivuriro ubuntu clinique. Abo banyagihugu bavuga ko iryo vuriro ryaje hageze. Muri make twe dusanzwe twivuza ku ivuriro ryaha hepfo, utagiye aha hepfo imuramba ya Inyagasasa. Ariko ntitwigera turonka umudokiteri. Na cane je ndakunda gushiramwe n'imigani burya bavuga ngo ubwiza bw'inka no kubimwe, ariko agashasha kaba kabi nako n'uruguma rwonyene. Nukuri rivuriro ryaje turikeneye, mushime ari sinukurikenera vyonyene, ryaje rifise uburusho bwinshi kandi bwinshi cyane. Duhere ku vy'amaso. Ivy'amaso twagiye Bujumbura, ugafata itike yo kumanuka, ukarara udashyikiriwe, bugacya hari naho udafise y'indaro, mugaye ingwara nayo ntikurindira ngo urindire kuronka indaro. Tuje cyanke ukajya imwaro n'ibindi. Ubu rero batuzaniye ibintu hafi. Ikigira kabiri, barakira abantu neza n'ukuri. Hamwe umuntu avuga ngo umugabo ugaye umugabo w'iwanyu uhanze umugura yabona n'ukuri no. Aha aye kuri rivuriro baje bafise akarusho karengeye akabandi muti gute. Aha aye abahari je nibaze ko na formation yo kwakira abantu muri question d'accueil, nizere ko vraiment bagize formation y'icyo kintu. Biraryoshe vraiment bariko bakira neza. Ikigira kandi baciye bahakazi, uravye bariko barahakorera dukuye abaganga abakira abagirane benshi hamwe barabara abandi barabo abamwa. Harakunguka kubera twaruha gufata itike bisanzwe nk'amaso kenshi twari tumenyeye kuja kwivuza Bujumbura. Ejo bundi baravuga ngo Inyagasasa baravura, ariko kenshi umuntu yafuma yemera atigira mfume shika Bujumbura. Ariko ubu biroroshe cyane, ngaho umuvyeyi bungenze baramupima kandi ku mahera makeya gaca muri ekogarafi, mahera atavunye 5. hanyuma mva n'amaso nyene bapima uko nyene 5, hama bakakwandikira imiti ugaca usanga biroroshe. Itike worishe y'ukumanuka Bujumbura naho usanga urondera n'ivyo umanukana kuko ntugenda ngo ugaruke ukarondera nyene uja gushikira ku nshuti, ariko ubucuza ngaho kivuza hama ugasubira. Na cane ko rivura rikongera rigapima ingwara zahora zivurirwa i Bujumbura canke mu bindi bitaro bikomeye. Bavuga ko ubu bivuza batarinze gutanga amahera menshi no gufata ingendo ndende. Umupfasoni Melania Harris Hinks aserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi, akaba ari nayo ifashe mu mugongo uwo mugambi, avuga ko iryo vuriro rizogirira akamaro kanini abanyamugamba na cane abafise amikoro abayabaye. Yanamenyesheje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika aserukira izobandanya ifasha mu gisata c'amagara y'abantu nk'uko isanzwe ibikora. Buramatari w'intara ya Bururi Leonidas Bandenzamaso agakengurukira wiyumviye uwo mugambi, ati ntiyabaye nka babandi ngo ukize akiri wabo, ahubwo ukize akizi wabo. Tuzaniye kliniki ejizotika hopitale hanyuma iyakazi kubera zokoresha abantu benshi. Mwabonye ahantu hazorimira, aho hazokenera abantu bazorima, kandi nabonye bakeneye yuko namwe murima mubishore kugira bibagurire, kugira ngo abazoba bari mu bitaro nabo baronke imfungurwa zikwiye. Mwabonye ko hariho abana bafungura nabi, kuko gufungura nabi usanga bafungura umwe, ari nacyo gituma ubu naho bazobigisha ingene muzofungura neza kuri iyo santre niyo yayugurura, kugira ngo ibibondo bigire amagara meza kandi bice ubwenge.
ivyo rero nibaza yuko intwaro izo mufata mu mugongo na mwebwe n'abanyi mu munezererwe ntibujye imizi ntimutangure kurya imisango umwana wo kwa naka ngo kubera ngo yateye imbere waje guteza imbere abanyamugamba n'abanyabuhumeka n'igihugu cyose rero mu munezererwe nuko numugisha kuri mwebwe iyi centre izobafasha kuko hajya amagara n'amazi asesekana ibayobore rero murazoyegera kuri kiriya gisata amaze gushikako kugira ngo mwivuze kandi muronke n'imiti mugende kwa Rumenyi ni Dr Alex nabo bakorana warabonye ko ashobora kumurika no mu nda akabona n'ibiriyo no mu mutwe rero azozana ababe nabo baba nk'igimanga babesha azobakiza kuko azozana test y'ubesha umuhanyuma uzobesha azoca mubone. N'abaganga bakora kuri iryo vuriro barakenguruka ko baronse akazi kuko kera ngo bari abashomeri. Ndakenguruka cyane navuze nti nubwo ndi umuganga wo ngaha nyene sanzwe nkorera ngaha navuze nti najewe ndimvukira yaha muri province ya Bururi commune yacu ya Mugamba hanyene hari bino bitaro nikuri ndakenguruka cyane ndakengurukira uyu kizigenza uyu representant legale nyene yiyumvira ikiciyumviro kuko ari muri bake antuka bino bintu naho ntivyari bikunzwe kuboneka ino ruguru kandi turamukengurukira cyane kuko nukuri yiyumviriye umugambi mwiza umugambi wo gufasha abene gihugu kuko nukuri ngirabo nkuko mwagiye murumva ukwene bagiye barashikiriza harimo baremesha kiyago abatwituye baza kugisha amaechographie abaza kuhagwarira hari n'abadamu nyene bahavyarira bashinga intahe bashima bya bino bitaro ukwene iterambere riko riratera imbere kuri bo nukuri nagenda kenguruka cyane nakengurutse kubera wasanga bafata harimo abantu wasanga inderuzo bagasanga ino babazana ku nderuzo ugasanga ntaka mwijenda barinda gutira imodoka y'amajoro hari n'ahantu baradashika ariko ubu ibitaro byaje hafi cyane nukuri nibyo gushima cyane n'iterambere. Muganga Alexine Zigimana aserukira imbere y'amategeko iryo shirahamwe avuga ko iciyumviro cyo kubaka iryo vuriro kitizanye. Iciyumviro mu kuza mu bisanzwe navukiye ngaha mvukiye ngaha nta vuriro ryari rihari nta muntu yashobora kugira igipimo abanyagihugu baje Bujumbura cyo bakaja mu Ijene canke bakaja Imatana mugabo urumva ko benshi naho no muhira aho mvuka mama navukiye muhira na jewe kwa kuvukira muhira nabo tuvukana bavukiye muhira atama echographie ataki numva no kuvuga twacitse ku icuma rero nico gituma nacinja kwiga kwa muganga ivyo kwa muganga kugira mfashe la community candiga médecine ndayiheza ndiga n'ibindi bikurikira kugira ngo dufashe abanyagihugu aho mereje rero amfatiye nabigumanye mu mutwe hama ndaziganya hama ndakoranye n'abagenzi ndabarongora hama ntireka rero abandi bantu baze baronka ama service nico gituma rero naciye nzana iri vuriro ngaha rikaba rifasha la commune Mugamba abantu barenga 1,200 n'amakomine ya Buyengero Mukike Sontuze Songa Bisoro Burambi bose baza kwivuza n'amatana kuko iserabo narenze ikintu kibuze nibipimo naciye nzana ibintu bikoresho vya labo ibikoresho vya echographie vya ophthalmo ubu nukuri abantu na pharmacie rero imiti ya speciality aho rero musanzwe nuko byagenze intango y'umugambi. Ati naho biruko haracari ingorane z'ibikoresho byo kuvura ingwara zimwe agasaba ababafasha kubandanya babafata mu mugongo. Dufise ibihengeri novuga nti ahanini mwabona ko haga turacakeneye kubaka mwabonye ko kana bitwara amahera menshi mugabo tuzokorana n'abanyagihugu na leta tukane n'aba partenaire aba badufasha ikindi naco mwabonye ni bitaro nibikoresho byo kwa muganga turacabuze ibikoresho nk'ivya cesarienne cyane n'ibindi ivyo navyo ne tuzibaza ko tuzobironka dufashanije twese tukarondera nabo dufasha kugira ngo turabe yuko twoshobora gushikira benshi dushimira uburongozi bwa leta zunze za Amerika iyo yama yadufasha mu kuva tugitangura uno mugambi kandi no bikaba idushikikiye cyane turashimira guverinoma yaduhaye kibanza tuzokubakamo hajya ku Muyange tukongera tugashimira na guverinere administrateur conseil communal n'abanyagihugu kuko nibo bagize iyi project mwabonye hariho komite nyobozi igizwe n'abanyagihugu kuko
byose nibo babyikorera nawe tebe turayishimira iduha ibintu byinshi amataca y'amazi kadufasha. Mwomenya ko huguruwe n'ikigo cyo kwigisha icongereza hanatangwa n'ibikoresho byo kwikingira ikiza coronavirus kw'ishure shingiro rya Muramba ya kabiri, aho hari kuri uyu wa 14 Ruheshi umwaka w'ibihumbi 2020.